Haleluya. Turashishikara kumva amabanga y'Imana. None rero tugeze mu mwanya wo kwakira udushikiza ijambo ry'Imana. Imba hari abandi baje mu nyuma tumaze kwakirana nabo turabahaye kaze. None turahaye kaze umubwiriza ashishikana n'ijambo ry'Imana. Kaze mubwiriza. Imana ivuze ngo baho urabaho, ijambo ryayo rirarema. Ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu umwami wacu. Najewe nk'abandi ndabipfurije umwaka mushasha 2026 uzabera umwaka w'umugisha n'amahoro biva ku Mana Data wa twese. Ngire ndabivuge ndabisomye imbere yuko tuvuganira amajambo y'Imana mbanze ndabahezagire. Mbega birashoboka? Birafata? Nta muntu yakira umuhezagiro yicaye. Aya kwakira umuhezagiro umuntu arahagarara. Hano Pastor yamyavuga ati mbega hajya kuvuga ngo amina murazi ico bisobanura mutego twabimenye. Hanyuma rero naya majabo ari mu gitabo cyo guharura niho ngire nsome jewe mwebwe muraza gusoma hanyuma mugoje reka mbe ndasoma hambare ico mukwiye gukora mwe ni mucimenyera 6:22 mutwe bijamba uvuga ngo umuhezagiro abaherezi bahezagira Abisirayeli. Ngire nshire ko nanje Uhoraho abarira Mose ati barira Aroni n'abana biwe utuku abe ariko muzohezagira Abisirayeli muze muvuge mutuhoraho. Jewe ndaza kuvuga ndahindura kuko murabona ko yavuga mu rudende mugabo jewe mvuga mu bwinshi. Mutuhoraho abaho umugisha, Uhoraho abazigame, Uhoraho abamurikishirize mu nyonga hiwe, Uhoraho abagirire neza. Yesu abahezagire. Mwicare. Dosiye yawe yari yanditswe ngo mwice, dosiye yawe yari yanditswe ngo mwice. Yesu aravyanka ayihindura ukundi ntugipfuye. Dosiye yawe, dosiye Yesu aravyanka ayihindura ukundi ntugipfuye. Dosiye yanje yari yanditswe ngo mwere, dosiye yanje yari yanditswe ngo nicwe. Yesu aravyanka yabihinduye ukundi sinapfuye. Dosiye yanje yari yanditswe ngo mwice, dosiye yari yanditswe ngo mwice. Yesu arayanka ihindura ukundi. Dosiye yanyu yari yanditswe ngo bice, dosiye yanyu yari yanditswe ngo muhere. Yesu aravyanka yabihinduye ukundi ntimwapfuye. Dosiye yawe, namwe bagabo yari yanditswe ngo mwice, namwe bakenyezi yari yanditswe ngo mwicwe. Yesu yaravyanse yabihinduye ukundi ntimwapfuye. Dosiye yawe, yemwe misore yari yanditswe ngo mwicwe,
namwe bigeme yari yanditse ngo mwicwe Yesu yaravyanse yabihinduye ukundi ntimwapfuye dosiye yawe baririmbi byari byanditse ngo mwicwe namwe basenzi byari byanditse ngo mwicwe Yesu yaravyanse yabehendo yokunde ntimwapfuye dosiye yanjye bacuraranzi byari byanditse ngo mwicwe banyamiziki mwe byari byanditse ngo mwicwe Yesu yaravyanse yabihinduye ukundi ntimwapfuye dosiye yawe Morodekayi byari byanditswe ngo amanikwe na Morodekayi byari byanditswe ngo amanikwe Imana iravyanga imurizi farasi ntiyapfuye dosiye yawe Mbeshegero byari byanditse ngo mwice Mbeshegero byari byanditse ngo mwice Yesu yaravyanse yabihinduye ukundi ntimwapfuye dosiye yawe Haleluya! Yesu avyanse ntibipasa. Avyanse birahagarara. Haleluya! Ndafise umwanya muto cyane ushoboka. Ubiri ijambo rivuga ngo agaciro ka Yesu. Haleluya. Hari ibintu by'ibiciro turashaza mu buryo buzimvye, turaba mu mazu meza zimvye, turagenda n'imiduga izimvye, turaba mu bisagara mu makaritiye azimvye, hari ibintu bizimvye. Hari ibintu bifise igiciro, mugabo Yesu arafise agaciro kuruta ibintu byose tubonesha amaso.